kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2021 General de Brigade de Police Bertin Gahungu yararungitswe gukorera mu buserukizi bw'u Burundi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cicaro ca ONU. Inyuma y'imyaka 4 no kuvuga kuva muri Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2025 kubera amatati ari hagati y'abategetsi batandukanye b'umugambwe CNDD FDD yarahamagawe ngo asubire i Burundi vyihuta ico bita rappel mu bijanye n'imigenderanire. Iyo ngingo yo kumusubiza i Bujumbura ikaba yamusanze mu bukene butagira izina n'amadeni y'umurengera bituma adashobora kuva mu gisagara ca New York. Amakuru twahawe n'umwe mu bakora mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu avuga ko abaserukira u Burundi mu makungu basanzwe babayeho nabi, aho benshi batunzwe n'amadeni bahabwa n'abarundi baba mu bihugu bagiye guserukiramwo u Burundi. Uwo mutegetsi yatubwiye ko abaserukira u Burundi mu makungu bashobora kumara amezi 4 batarungikiwe imishahara mbere n'ayandi mafaranga yo gukoresha imirimo bajejwe. Ivyo rero ngo nivyo vyatumye ingingo yo guhamagara General de Brigade de Police Bertin Gahungu idashigwa mu ngiro kubera amadeni y'umurengera uwo mutegetsi yari afise mu gisagara ca New York. Umwe mu begereye uwo mugenerale yabwiye RPA ko General de Brigade Bertin Gahungu yahawe indwi imwe gusa ngo abe yashitse mu Burundi, nawe ararahira ararengwa kubera yari afise amadeni atandukanye gushika no ku mashure y'abana aho mu gisagara ca New York. General de Brigade Bertin Gahungu yarasavye uwumutwara Ambassadeur Zephirin Manirabarusha kumuha ibirarane vy'amezi 4 leta imuheraniye kugira ngo arihe amadeni ashika amadolari 7,000 kw'ishure ry'abana. Uwo nawe aramuhakanira. Vyahavuye bikomera kubera n'amatike y'indege ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bwari bwamurungikiye yaruhiye kuba imfagusa. Umwe mu bategetsi muri ubwo bushikiranganji yabwiye RPA ko General de Brigade Bertin Gahungu yashatse no gusaba ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke muri Canada, ariko ubushikiranganji uca burahagarika amasezerano y'akazi bwari bufitaniye na General de Brigade Bertin Gahungu. Uwo nawe agasigura ko atari guhaguruka i New York adatunganije ivy'amadeni ku mashure y'abana n'ahandi kubera vyari gutera icuka kibi, incident diplomatique mu rurimi rw'igifaransa, mu buserukizi bw'u Burundi n'amakungu. Ariko amakuru twahawe n'umwe mu begereye General de Brigade Bertin Gahungu avuga ko Bertin Gahungu yoba amaze gutaha mu Burundi. Umwe mu baserukira u Burundi mu makungu yabwiye RPA ko leta y'u Burundi isigaye ikora nk'igihugu kiri mu ruhombo, Etat en faillite. Ati ntivyumvikana kandi biramaramaje kubona umuntu yitwa ngo aserukira igihugu agaheza akama mu madeni ahabwa kenshi na kenshi n'abarundi aba yasanze iyo yagiye guserukira igihugu. Kuri ico kibazo RPA yarondeye umushikiranganji Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ariko twamukenye.